Inkuru ya Efuta ku batamuzi. Efuta yavutse ku ndaya, yatewe inda na Galeyadi se wa Efuta. Mu ncamake, Efuta cari ikinyendaro, ariko nubwo ivuka ryiwe atari ryiza, yaje kuba umuntu adasanzwe w'icitegererezo, umuntu yemera ikintu akagishitsa, umusirikare akomeye, kandi yarabaye umucamanza. Iyi nkuru rero ntigucike, kuko tugiye kubabwira ingene yatanze umwana wiwe w'ikinege amushikanira Imana nk'ikimazi. Ikindi turababwira ubuzima bwa Efuta, twongere tubabwire inyigisho dukura mu nkuru yiwe. Kaze kuri mikro, muri kumwe na Irankunda Ado Desire. Efuta, umucamanza wa Isirayeli, yahaye Imana umukobwa wiwe nk'ikimazi. Iyi nkuru yanditse muri bibiliya mu gitabo c'abacamanza igice ca 5 ku murongo w'indwi. Efuta akomoka mu muryango wa Gadi, yirukanywe mu gihugu ciwe n'abarumuna biwe basangiye mama, kuko yari umuhungu w'umunyamahanga, ahungira mu gihugu ca Todi, maze aba umuyobozi w'igisagara yabamwo. Mama wa Efuta yari inde? Efuta ni mwene Galeyadi, mama wiwe yari indaya. Galeyadi kandi ni se w'abandi bahungu bavyaranye n'umugore wiwe yemewe n'amategeko. Efuta akomoka muri Galeyadi, yari intwari y'intwari, yari umuhungu w'indaya n'umugabo witwa Galeyadi. Umugore yemewe n'amategeko w'umugabo nawe amaze kumuvyarira abahungu, bamaze gukura birukana Efuta mu nzu, baramubwira bati ntuzogire umurage wa data, kuko uri umuhungu akomoka ku wundi mugore. Muri ico gihe Abamoni bagwanye na Isirayeli, batera Abisirayeli. Abayobozi ba Galeyadi baja guhenda Efuta mu karere ka Todi, baramubwira bati ngwino utegeke ingabo zacu kugira ngo tugwanye Abamoni. Efuta aramusubiza ati uranyanka, waranyirukanye mu rugo rwa data, ni gute wotinyuka kumpamagara kubera ko uri mu bibazo? Abayobozi baravuga bati niyo mpamvu ubu tukugarukiye, nuzana natwe ukagwanya Abamoni, uzoba umuyobozi wa twese, kandi uzoba umutware w'abanyagihugu bose ba Galeyadi. Efuta aramusubiza ati niko bimeze, ariko nimungarura ngo ngwane n'Abamoni kandi uhoraho akama intsinzi, nzokomeza kuba umuyobozi wanyu. Abatware b'i Galeyadi baramubwira bati uhoraho niwe cabona, azoduhane tudakoze ivyo twasezeranye. Efuta ajana n'abayobozi b'i Galeyadi, abantu bamwita umuyobozi, bamushira ku mutwe w'ingabo. Efuta asubiramwo abikubiyemwo mu masezerano yagiranye n'abayobozi imbere y'uhoraho. Ubutumwa bwa Efuta ku Bamoni. Efuta arungika intumwa ku mwami w'Abamoni, aramubaza ati urangwanyiriza iki vyatumye uza kugwana mu gihugu canje? Umwami w'Abamoni abwira intumwa ati kubera ko Abisirayeli bigaruriye igihugu canje igihe bava mu Misiri, banyambuye akarere kose kari hagati y'ikiyaya ca Arunoni, umugezi wa Yaboki, n'ikiyaya ca Yorodani. Efuta yongera kurungika intumwa ku mwami w'Abamoni kugira ngo bamubwire uko niko Efuta avuga ati Isirayeli ntiyigaruriye igihugu ca Mowabu canke Abamoni. Mu vy'ukuri Abisirayeli bamaze kuva mu Misiri bajabuka ubugaragwa, bagera ku nyanja y'urubingo, bagera i Kadeshi. Batuma intumwa ku mwami wa Edomu gusaba uruhusha rwo kunyura mu gihugu ciwe, ariko aranka. Nyuma y'ibyo basaba umwami wa Mowabu icipfuzo kimwe, nawe aranka. Isirayeli iguma i Kadeshi. Nyuma yaho bakomeza urugendo, banyura mu bugaragwa, bazunguruka igihugu ca Edomu n'igihugu ca Mowabu. Bageze mu burasirazuba bw'igihugu ca Mowabu, maze bashinga ibirindiro vyabo hakurya ya Arunoni.
batiriwe binjira mu karere ka Mowabu. Arunoni igize umupaka. Isirayeli irungika intumwa kwa Sihoni umwami w'Abamori i Heshiboni, baravuga bati ndakwinginze twemerere kunyura mu gihugu cawe. Ariko Sihoni ntiyizera Isirayeli ngo ayemerere kunyura mu karere kiwe. Yakusanyije ingabo ziwe zose maze afata umwanya i Yahati, hanyuma agwana na Isirayeli. Ariko Uhoraho Imana ya Isirayeli iha Sihoni n'ingabo ziwe zose Abisirayeli baratsinda. Abisirayeli rero bigarurira igihugu cyose c'Abamori, baba muri ako karere. Batsinze intara zose z'Abamori kuva Arunoni kugera ku mugezi wa Yaboki no mu bugaragwa kugera muri Yorodani. Noneho ko Uhoraho Imana ya Isirayeli yakuyeho akarere kabo mu Bamori, ikaha ubwoko bwayo bwa Isirayeli, urashaka kububambura? Ufise uturere twose Imana yawe Shemoshi yaguhaye. None se kuki twokwemera gutanga ibintu byose umwami Imana yacu yatwemereye gutsinda? Ku rundi ruhande uribaza ko urusha Baraki mwene Zipori umwami wa Mowabu yigeze atinyuka kuja impaka na Isirayeli kugwana nayo? Isirayeli imaze imyaka 300 yashinzwe i Heshiboni no mu gisagara cayo no mu turere twose two kuri Arunoni. Kuki utabasubije muri bo muri iki gihe cyose? Nta cyaha nakugiriye, ni wewe wakoze ibibi uza kutugwanya. Uhoraho umucamanza acire urubanza uyu munsi hagati y'abakomoka kuri Isirayeli n'abakomoka kuri Amoni. Ariko umwami wa Amoni yirengagiza ubutumwa Efuta yari yamuhaye, indahiro ya Efuta no gutsinda Abamoni. Mwemu Uhoraho agera kuri Efuta, yanyuze mu turere twa Galeyadi na Manase, hanyuma anyura i Mizpehe i Geleyadi, maze ava aho atangura gutera Abamoni. Efuta arahira Uhoraho ati, nimba umpaye gutsinda Abamoni nzokwiyegurira kandi nzogutura igitambo cyo konswa. Ikintu ca mbere kizosohoka mu nzu yanje ngo kinsanganire igihe nzoba ngarutse nasinze urugamba rwo kugwanya Abamoni. Efuta yatsinze Abamoni, Uhoraho amuha intsinzi, yabateje igihombo kinini mu bisagara. Imana yari iri hagati ya Aron na Miniti ndetse no mu karere ka Abel Keramini. Vyari ugutsindwa gukomeye cyane ku Bamoni bacitse intege ku Bisirayeli. Umukobwa wa Efuta. Nyuma y'intambara Efuta asubira iwe i Mizipa. Noneho umukobwa wiwe yasohotse kumusanganira abyina umudiho w'ingoma. Yari umwana wiwe w'ikinege. Uretse uwo mukobwa nta wundi muhungu canke umukobwa yari afise. Akimara kumubona yitaburira ko impuzu ziwe, arataka ati, mukobwa wanje urandengereye umubabaro, ugomba kuba ari wewe untera kwiheba. Nahaye ijambo ryanje Uhoraho kandi sinshobora kwisubirako mu masezerano nasezeranye. Aramubwira ati, data, nimba warahaye Uhoraho ijambo ryawe, unkore nk'uko wasezeranije Imana, kuko Uhoraho yaguhaye intsinzi yo gutsinda Abamoni abansi bawe. Hanyuma yongera ati, ndagusaba ikintu kimwe gusa, mpa amezi 2 nzojane n'inshuti zanje ku musozi kuririrayo ndirire ubukumi bwanje. Efuta aramubwira ati, genda, kandi aramureka amarayo amezi 2. Yajanye n'inshuti ziwe ku musozi kurira kuko yagomba gupfa atararongorwa. Amezi 2 arangiye asubira kwa se wiwe ashitsa umuhigo yari yarahiye Uhoraho. Umukobwa wiwe ntiyarazi icitwa umugabo. Ngiyo inkomoko y'imigenzo yashinzwe muri Isirayeli. Buri mwaka abakobwa bakiri bato bagenda bakamara imisi 4 bibuka umukobwa wa Efuta umunyagareya. Efuta na akarorero keza kuri twebwe. Efuta yafatwa nk'ikijuju, inzererezi
umuntu atagira aho aba, yamara izina ryiwe rivugwa nk'imwe mu ntwari za bibiliya zo kwizera. Birashoboka kandi biragaragara ko kumenya ko amateka atoroshe ashobora rimwe na rimwe kuzana ingaruka zitategekanijwe kandi zikomeye ku byemezo byafashwe mu buzima. Uru nirwo rubanza rwa Yefuta, inkuru yatubwiye mu gitabo c'abacamanza igice ca 11 n'ica 12. Ariko ku rundi ruhande uyu mugabo afise ubuzima bw'ivyabaye, arashobora kutubera urugero mu bice byinshi by'ubuzima bwa buri munsi. Nitwe ubwacu kuvyungukiramwo kandi niyo ntego yo kwiyumvira. Imbuto z'urukundo rwa se rwamaze igihe gito afitanye n'umukobwa wo mw'ibarabara. Bityo rero Yefuta afatwa nk'ikijuju na barumuna biwe basangiye mama. Yefuta yirukanywe mu muryango wiwe maze ahitira mu buzima bw'inzererezi bw'abatagira aho baba. Abacamanza igice ca 11 ku murongo wa 2. Birashoboka ko kubera imico yiwe ikomeye yashoboye kurema akagwi ka Yefuta hamwe na Raspesi. Ibi bivuze ko bari abakoze ibyaha, bakora amakosa canke bari barishize hamwe mu buryo bw'ubudandaji canke bashinze ishirahamwe rifise intumbero yo gutabarana kugira ngo bakorere abanyagihugu. Muri make kubaho kwiwe kwari ubuzima bwo kuvuga. Igice ca kabiri c'ubuzima bwiwe gisa nkaho kigenda neza kuruta icambere. Yefuta amaze kuba umuyobozi w'abanyagihugu yabanje gukoresha diplomasi ku bamoni baje gutera Isirayeli. Abacamanza igice ca 11 ku murongo wa 12 kugeza ku 27. Mbere yo kumena amaraso ni ikibazo cyo kwiyumvira hamwe n'umwasi. Ntabwo rero ari inshuti yacu gusa, ntabwo ari kijuju, ahubwo ni umuntu adasanzwe. Azi amateka, yashize abantu biwe kuvyo bagezeko no gutsindwa kwabo, agerageza kubisobanurira mu buryo bwumvikana uwo bavugana. Abacamanza 11 ku murongo wa 26. Kandi vyongeye azi kwishira mu buyobozi bw'Imana yiwe. Abacamanza 11 ku murongo wa 27. Amusigira ijambo rya nyuma. Ntabwo ari diplomasi n'ubutumwa gusa, ahubwo yaricisha bugufi kandi yarasenga cane. Igiteye amakenga muri iki gitabo nuko umurongo wa 29 utubwira ko mpwemu uhoraho yari kuri Yefuta. Ariko ikizwi nuko atigeze apima ingaruka z'amajambo yiwe. Nta gukekeranya ko yibaza ko bimwe mu bikoko yaratunze ko ari byo bizotangura gusohoka kumusanganira mu gihe cyo kugaruka kwiwe ahejeje kunesha urugamba. Kandi mu bushake bwiwe bwo gutanga no kwiyegurira Imana yatanze isezerano ryo gutanga nk'igitambo umuntu mu buzima wa mbere yavuze mu nzu yiwe, kandi yari umukobwa wiwe bwite, umukobwa wiwe w'ikinege. Abacamanza 11 ku murongo wa 34. Ijambo ryakoreshejwe mu Giheburayo muri iyi nyandiko risobanura gukingura umunwa. Koshobora gusobanura ngo nakinguye uhoraho umunwa wanje, canke mu yandi majambo nahise ndamusezeranya. Muri make yavuze vuba, avuga cane, kandi rero yakoze amakosa kandi vyabaye ngombwa ko ahura n'ingaruka zavyo. Tuzi ko ibimazi by'abantu byari byarabujijwe n'Imana. Reba igitabo c'Abalewi 18 ku murongo wa 21 canke Abacamanza 12 ku murongo wa 31. Biragoye kuvyizera ko vyoba ari kizira mbere y'Imana. Inyigisho ya gatatu, birashoboka ko Yefuta yakuze mu buzima bubi, yabayeho atishimye, akaba ariyo ntandaro y'iri jambo rivugwa. Mu by'ukuri Yefuta ntafise ihungabana ry'amarangamutima, yarazwe kuva mu bwana bwiwe, ifatanije n'umutima wiwe mwiza cane kubera kubura urugero rwiza rw'abavyeyi. Bishobora kuba byaramuteye inguvu yo kuvuga vyoroshe n'ingaruka tuzi. Bikaba ari ibyo nta kindi kirenze kwinginga gukomeye, kubungabunga umutekano w'umuryango no kwigisha abana mu mashengero yacu. Ni uruhe rugero Yefuta ashobora kudusigira? Intwari yacu ni urugero rwerekana urugero. Uretse amakosa yiwe y'ivy'ingenzi, ubuzima bwiwe bwose bushobora gusa kuba imfashanyo yo gutera imbere, kugwanira ubuzima nubwo ibintu canke abantu rimwe na rimwe babangamira iterambere ryabo. Mu vy'ukuri muri Yefuta hariyo ukwizera gushikamye ku Mana.
ishobora guhindura ubuzima. Ku bantu bose bakora mu bikorwa by'imibereho, ubuzima bwa Efuta burashobora kubabera akarorero mu gihe butabaye utopian, kuko umuntu akomeza kuba umunyabyaha. Reka ariko tumenye gukoresha ubushobozi butangaje buba muri buri kiremwa muntu caremwe n'Imana mu ishusho yayo. Dukurikije ibisa navyo Itanguriro igice ca 26, kandi ntitukabe abatsinzwe hakiri kare bitwaje ko umuntu nk'uyu yagize ubuzima butoroshe, bitabuza kuba maso n'ubwenge runaka. Ninde muri kino gihe yosezeranira Imana nka Efuta agashitsa isezerano? Kubera iki Imana yoyo itisubiyeko ngo ibwire Efuta ko umwana yarafise kwimuretse? Mu ncamake hariho isezerano wikurira mu kanwa kawe bwite, atari Imana yarinze kubigusaba. Muri ico gihe biragoye ko Imana yanka ico wivugiye. Keshi Imana ihindura ikintu yoyo yarinze kugupropoza. Akarorero, uca wibuka Imana isaba Aburahamu umuhungu wiwe ku munota wa nyuma, yaciye imubwira ati nabonye ukwizera kwawe. Ni kuvuga Imana yari yamaze kubona ko Aburahamu yiteguye gutanga Isaka, kandi Imana niyo yari yabimusabye Aburahamu. Efuta rero n'umugabo atihindukiza kwijambo, ico yemeye yaragishitsa. Twebwe abubu vyifashe gute? Abiki gihe biragoye cyane kuko baremera n'ibintu bisanzwe ariko bagasigara bicuza impamvu bavyemeye. Sinibaza ko hari uwoha Imana umwana yivyariye nk'ikimazi. Bose Imana ibatwara hageze ko bapfa. Uretse kwiyemeza ivyo vy'uwo wavyaye, mbeko igihe wari mu bibazo ko wiyemeje bya bindi vyose kuzobikora, Imana yagukura mwirinde. Uba warabikoze canke wabonye Imana igutabaye uca uriramira. Hamwe wosubira mu bindi bibazo, gusa sibyo ndakwipfurije. Ubu naho uzokubahuka gusubira gushira isezerano hagati yawe n'Imana. N'ivyambere utabishikije, nahawe kwikubita agashi ukaba umwizerwa ku Mana, kuko Imana niyo kwizigirwa, nawe ukwiye kuba umwizigirwa imbere yayo. Ndabashimiye bakunzi mwariko murakurikirana iyi nkuru ya Efuta, nizigira ko yabashitse ku nyota. Ushobora kuyisangiza abandi mu gufyonda kuri partage, wipfuza kubandanya ukurikirana izindi nkuru zacu umwanya ku mwanya. Fyonda ngaho kuri sabone, ukaba naho haraho wazazaniwe. Twandikire muri komanteri ivyiyumviro n'interano vyanyu, tuzobikorera ko. Murakoze. Mwari kumwe na jewe Irankunda Adu Desire, naho ubutaha mu bindi biganiro.